Urugo rwiza ni ijuru rito. Ninde mbega uriya mugeni ninde ko ashonyanga ashogomanga mu mbonera rinde ko aduga ava mu bugaragwa ninde ko ashajije aduga yegamiye umukunzi wiwe ninde. Adamu yabayeho yigunze ariko Imana imuhaye umufasha mukwiriye umunezero uramusaga ati nigufa ryo mu magufa yanje na karako mu mara yanje. Bakomeza ubuzima buri mw'Imana kandi kenshi mu kayaga ka nimugoroba abamarayika barabasanga bakayaga. Urugo rwuzuye umunezero kububakanye bimitse Imana mu rugo rwabo. Bibiri izobabera umuyobozi iteka muzorangwe n'umutuzo nk'amazi mu gakarabo. Ntimuzohendwe n'umwasi mwibwire ko ibidatunganye muzobitunganiriza mu kirabo. Muzosenga ubudasiba kuko Satani ashaka kubageza mu cobo. Ibiganza vyanyu bizohora bifatanye nk'ipfundo. Muzorinda ico bacira umugozi wabahuje nirwo rukundo kuko aho gwimitswe hahora ituzi ikigoroba n'igitondo. Uyu munsi mukoranije ishengero mu birori vyanyu ngo mutwibutse mu mitima kuza k'umukiza wacu kuko umukwe agereranya Yesu umugeni nawe akagereranya ishengero. Ibirori bikagereranya umunsi w'imperuka ubw'ishengero rizosanganira umwami ku bicu. Umwami ayobora urugo rwanyu uhereye none kugeza ku iherezo ry'ubugingo bwanyu. Umwe wese muri mwebwe asize se na nyina ngo mwubake umubiri umwe nk'uko Uwiteka yabigeze. Muvuye mu nzu z'abavyeyi banyu ngo mwubake urwanyu kandi niko bigenze. Mwatewe iteka n'Imana ryo kuba abantu bakuru ariko muri abantu sindabahenze. Niyo mpamvu iyo Uhoraho atari we yubaka inzu abayubaka baruhira ubusa. Niko vyanditswe kandi niko bimeze. Murakunda Imana kuko nayo yabakunze. Gahunda yo gusenga igigoroba n'igitondo ntize yibagirane ndabinginze. Umwe muri mwebwe nagira agahinda kuko ibibazo n'ivyago yagize. Mugenzi we azomuririmbire zaburi n'ijwi rituje kandi amuhumurize. Ntega amatwi nawe muko uyu munsi dutera abiri. Nagomba twibutsanye uzokunda wakaza umugore wawe kuko n'uwawe mubiri. Nakosha kuko ari umuntu uzomuhanure muri babiri ntugakoresha amahiri. Ntukemerere Satani ngo aguteze imitongano yo ku buriri. Ndagukunda wari mubwiye amasegonda abiri kandi mwari babiri. Ufata umwanya wo kuri musobanurira amasaha arenga abiri ariko bizogusaba kurihamya ijoro n'umutaga kugeza uvuye mu mubiri. Urukundo nyakuri ni impano y'Imana tuvyibutsanye. Urukundo sirari ry'amaso uzohora ushikamye. Urukundo nyakuri ntiruhangana n'ijambo ry'uwaguhaye umufasha. Nawe mugeni guhora wubaha umugabo wawe niyo nshingano yawe. Uko ishengero ryubaha Kristo muko niko ukwiye kwamufata umugabo wawe mu minsi y'ukubaho kwawe mbere y'Uwiteka Imana yawe. Niwe gitsiba zambara mu rugo akabegwa. Niwe ugiye kuzuza umunezero atigeze aronka kuva yaregwa. Niwe ugiye kuba nk'igiti cy'umuzabibu cama cane haruguru mu nzu yiwe azitegereza akanezerwa. Mugeni urashajije uraberewe uyu munsi ariko kandi ugiye kubakira mw'isi kandi bizogusaba kumurukira isi kanatsindatura umuco w'isi. Satani arondera ubugingo bw'igiciro cinshi kandi yamanukiye isa yifitiye inzigo nyinshi. Ntuzotangazwe nuko abagabo b'ibipfamutima bazokubahuka bafise impwemu mbi ariko uzobishura uti nduwe umukunzi wanje kandi umukunzi wanje nawe n'uwanje. Nk'uko ishengero ritiyanduza n'isi abari kuzohiteka umugabo wawe uzorinda upfuta mu maramaje kandi ku nshingano z'urugo uzohora umaramaje. Nimwagira ico mupfa ntimugaterana amajambo. Muhunga inama z'ubupfapfa muhereza umwanya ijambo. Ndavuga ijambo ry'ubugingo simvuga twatujambo. Ntimugatera agahinda mpwemu ngo mwanke kubabarirana. Muzirinde ubuhemu ijuru rizobarinde kwahukana no kuryarukana. Muzoce kure y'imanga muzogendera ibanga ntimugatakaranga. Muragahora mufatanya ibiganza muzohore mukundana. Iwanyu hazohora ari nyabagendwa. Abarwayi bahakirire, abashonje bahahagire, abarushe baharuhukire, abashaka kumenya bahigire. Ntimukarobanure ku butoni ngo iwanyu habe hagatebe k'abakene habe n'intebe y'abakire kugira mudashikirwa na wa muvumo wa nyene kurema boro n'abakire. Ubwiza bw'umupfasoni w'umukristo kazi ntibugaragarira mu vy'agaciro bimugaragara ko
ubukristo bwo mu mutima nibwo bumutera kumesa amashesheti y'umushitsi yamugendeye naho yoba agwaye imvunja. Nk'uko Yesu atashishwa no gukora mu biganza vy'abatindi, eka n'abanyamibembe ntiyabafata nk'abaja. Imana nikurungikira umushitsi mutindi yivire mu cara agasiga igikororwa muri saro yawe, uzohakoropa utidoga. Mu rugo rwawe uzirinde kugira isahani yagenewe abantu aho nikora, kuko abicisha bugufi Imana izobashira hejuru, kandi abishira hejuru izobacisha bugufi, niko ijambo rimbwira. Mpwemu Yera azoyobora imibereho y'urugo rwanyu, bizotuma bahagendera bahakumbura. Nawe mukuraho rukundo umugore wawe niwe wa mbere mu mibereho yawe, kandi n'ingabire y'Imana yawe. Uragaca kure y'igituza c'umugore atari uwawe, uragacakira urukundo nyakuri ruva ku Uwiteka Imana yawe, uragatakura agatima ko kuharuruka umugore wo mu buto bwawe. Uzokwivomera amazi yo mu isoko yawe wiharije, n'amazi atemba yo mw'iriba ryawe. Muzishimishe mu rukundo, ariko kandi muzoshimira Imana binyuze mu maturo yo mu yanyu mitungo. Ntimugahemukira Imana n'ishengero, mukomeze ivyagezwe 10 kandi mugororoke ku ca 10 c'umwami w'abami. Ntimukarondera ivy'isi nk'aho ari ubugingo budashira. Muziringira Imana muri vyose, niyo soko y'ivyiza vyose, muzohore muyishimira. Urugo rwiza n'ijuru rito, urugo rubi nago ni intango ya gihonomu kandi isigaje igihe gito. Muzubahisha Uhoraho ibintu vyanyu hamwe n'umushuzo w'ivyeze mu ndimiro yanyu. Naho Imana izobahezagiza ikijumpu kimwe, muzoyibuke muyishimire, namwe muzosangira ikimanyu. Imana izobahezagiza ibibondo, kuko imbuto zo mu nda ari ingabire Imana itanga. Murakagira inka n'imirima, murakagira ibyo musigaza n'ivyo mutanga, ariko kandi nivyashika mukaronka umutsima ukwiranye n'umunsi, muzoshimira Imana, kuko kuba mu Mana nibanga. Muzobane n'Uhoraho ubuzima bwanyu bwose, muzotsinda ibigeragezo n'ibishuko kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwanyu. Thank you, Lord. Thank you, White House Media.